keza sagwa mahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika. Nous invitons Monsieur Nestor Ntahontuye à venir prêter son serment. Abansi bawe bakanibona waratemvye niwatemagaye iyakuremye irakubona. Kateretswe n'Imana kadahenugwa n'umuyaga. Imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Nestor Ntahontuye umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi niyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu nako abenegihugu bose. Sagatutu kawe Burundi kw'isi yose ntaho nagasanze, mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe ntiboraba, ku mugoroba inka zitashe Imana iruruka ikaguhezagira. Gahugu kacu kiteka morekira intambara, abana bawe bagukunda tuzogusanura tuguteza imbere. Esitoto ryawe Burundi, amashamba n'udusozi ipampa ryiza n'icayi ciza, ikawa nziza n'itunga ryawe, ibiyaya imyonga n'inzuzi, ibiyaga nka Tanganyika, ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe. Mu gitondo ca kare cane abana bawe bagenda ku mirimo, ese ubabonye bariko bakora banezerewe birahimbaye.
Barundi twese twijukira ibikorwa byo soko y'amajambere, maze umwimbu ube mwinshi, amahindu. Radio televiziyo RTBB nijwi ryiza y'Uburundi bwiza.